Mu gisagara ca Bujumbura haramaze imisi hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa bimwe bimwe vy'ihinguriro Brarudi, abadandaza b'ivyo binyobwa bakavuga ko bakora bahomba. Nta binyobwa bikwiye dufise, hariho ivyo dufise hari n'ivyo tudafise. Ivyo tudafise ni Amstel nini, Amstel ntoya, Boke na Bajo. Dufise Royal n'ibiyeri gusa n'ifanta. Gahombo ntikobura kuko nivyo bidusahiriza, niho dukura uburaro n'uburamuko. Usanga dukorera mu nzu za Burundi dupanze, tugakoresha abakozi, tukagura amatara, tukariha amazi. Muri ico gihe rero nk'ubu ntitubona ahantu dushobora kuzokura amahera yo kuriha izi nzu, yo kuzohemba abakozi. Mbere turetse no guhemba abakozi natwe nazodutunga mu buzima bwa misi yose. Bagasaba leta ko yokora ibishoboka vyose kugira ivyo bidandazwa biboneke. Twe turagenda kurondera bakatubwira ko zitabonetse, zagira zirabonetse naho mwino misi ugasanga baduhaye zikeya cane, ariko umuco utomo yo kutubwira igituma ziriko zirabura vema nta kintu na kimwe babitubwira kw'ivyo. Ico twosaba babijejwe nuko bosubira kuturonsa ibinyobwa nkuko vyahora. Ivyo biruko mu gihe ico kibazo c'ibinyobwa cari kimaze imisi caratorewe umuti kandi bikaba binasanzwe bihingurirwa hano iwacu.